je numvise ubwa Nina ngo niwe ari Miss tiyakira nyene navuga ati ntari be nahandi ntaco bitwaye manda wari wamaze kwimvira ko havuba nka premier dauphine cyangwa deuxième dauphine wewe navuga umva nyene dusigaye turi babiri havamwo Miss na premier dauphine navuga ati nje ntaco premier dauphine ntari be nahandi ntaco bitwaye manda mugwa munda ndavuga mukuye mu nduti nawe nivyo yumvise yumvise ko ari Miss kuko na public deja yumvise ko ari Nina ariwe Miss mu nyuma rero baraza ndamugwa mu ndati felicitation mwana nego hama baje kunyambika jewe bacafa ngo yango suyo ngo ngwambika nguriya jewe ngwengo na Miss oya toya ati jewe ngwengo na Miss leo uratangaye basi nyene natinye ko banyambika nkavuga ati nibanyambika bagaca basanga banyambitse chaseva ndabaramukije bariko baradukurikirana nagarutse je ndisi Vimix kuri microphone hariya kuri kamera hariyo Chamamare Odimix no musi rero nudasanzwe kuri jewe aho nakiri umushitsi witeka umushitsi adasanzwe umushitsi yizewe na benshi umushitsi yizewe n'intara umushitsi yizewe n'igihugu yizewe n'isi yose bamuhunda kwa majwi kubera peut-être ubwiza bwiwe ubwenge bwiwe umugambi wiwe imico n'akaranga bamwita Miss Kayanza ndashaka ndamusabe umushitsi wanje aze karibu are welcome Sandra ça va ego nkuko nako ndababwira ndi kumwe n'umushitsi ngaha mubona nibaze ko mwabonye kenshi bagiye murabona amafoto atandukanye rero kandi no munsi ndavise kuri kamera ya Ikimamara TV nashaka namwe banze ndamuhakanya banza baramutse kumbure anabidondoreje navuze ivyanje mugabo kumbura afise bindi vyiwe byo kubabwira shaka abanza baramutse amana bidondore ndabaramukije abakunzi b'Ikimamara TV ni Sandra Miss Kayanza 2024 ni Sandra Miss Kayanza 2024 ako karakwiye mugabo uko biri kose n'izina kandi abantu burya nk'ubu uri umuntu adasanzwe umuntu isi yarenze yizera igihugu cenze kizera intara yarenze yizera ikamutereka guserukira abandi bakobwa bose kubera iki nyine sindi byo bafatiyeho gusa ibyo bafatira ko hari ndi badane ndabikwica uri bikwije yego hama ariko Sandra ninde mu majambo make tubanze dutangure tuzinanye bavuze Sandra niyuhire umuntu yumve nde no muntu atari bwakubone atarakuzi ushitse ahantu atana kimwe cawe bazi mu majambo make kugira ngo ntimongere kutubaza ibintu byinshi cyo tubandaniririzako Sandra yavuze kiyehe yizi biki ibintu nyene mwe nivyo byose okay Sandra ni umukobwa namvukiye mu Kayanza intara ya Kayanza komine Kayanza umutumba Musave ikigwati yego shababyumva ningoga amashuri y'intango nayize kuri bahitwa kuri communautaire gusa abeshi bahazi kuri poro secondaire inférieure nayize kuri Kayanza hama nja kubandaniriza Igitega muri Senede hama ngirika ubuntu ndatora exeta ndaja muri kaminuza y'u Burundi kumutanga niyo nahereje honorable poirisme bamwita bavyita gute honorable poirisme honorable poirisme honorable poirisme agira gucyaza abona yisanze muri Miss Kayanza byakuja mu gute kubera iki hama uburi kuri abimanaginga gute cambere nara je bwanje ntibyari bindimo abagenzi barambwiye barakunda kumbwira ati kube kutaja kwitoza muri Miss kandi tubona umenga ushobora je rero atinya nkavuga ati kubana atinya public bati ibintu kwe ntavyo nashobora naho mumbona nkuko umenga bishobora ntavyo nashobora ego hama n'abavyeyi barambwira ko umutoya wanje hari umutoya wanje yigeze kuja muri Miss 2020 yari yavuye ari premier dauphine okay yego Gisrene no Anita okay uya nyene abavyeyi nyene babona umenga nyene ni vyiza hama nabo barambwira ati kubeki wo togenda
ati nawe uragenda ugerageza amahirwe urabe ko hari ico vamwo urumva ni abavyeyi batumye ngenda abagenzi hama nyene nsanga nanje ubwo ari nabikunze hama ndagenda ugishikayo histoire ko je Sandra vraiment amusore gatonya nababwira ikintu Sandra ni Sandra muzi ni umukobwa atinya avuga make kandi nyene ukuntu rero byatebye birakuzamwo kugera guhera muri preselection muraja muri boot camp kugeza muri sale nshaka numve iyo histoire bwa mbere haba preselection twajanye n'abagenzi wafite icyizere yego je nafite icyizere bwa mbere twaragiye mbona abantu bahari ndavuga ati abantu ntibanduje ko biri ko oya nuje ko ntari n'abantu gusa rero yavuze ati ndashobora nanje kujamwo ego deja wari urimwe ahubwo mu ijambo rimwe oya sinari ko ntibyari bwa ntari bwa voilà wari waramaze kwandikisha gusa nari nandikishije hama nyene rero cyatumye ndarajayo twajanye n'abagenzi banje abandi bari mwari mujanye muri Miss yego twajanye n'abagenzi banje navuga ati burya agakuku karongoza agakuku nyene ndavuga ati katujane sha nitwavamo tuza kuviramo rimwe nta ribi hama turajana nabo bagenzi umva ko ari ndabishimikije nta bwoba bwa danje nagize yego hama nyene baratubaza ibyo batubaza numva ndimo kati nta yindi gahunda n'ibibazo nibaza ko nta cyari kunanira kubera antwumupware umuntu yize vraiment umuntu nazo bitari kunanira umuntu azi byose oya ntacu mugabo ubugerageza oya nagerageje nyene ko urumva narabayemo yego naragerageje ico kiba gishesha mbere kirangiye yego baca bakubita ku matora mu matora Sandra cabo wanyuma antuka sinibaza ko abantu babiri baciyeko oya nyuma yanje hari umwe urabizi je sinca ku ruhande hari umwe nyuma yanje hari umwe okay hari inyuma yanje hari babiri gusa umunsi wo gutora baranje baragucaka umunsi wo gutora umunsi wa finale ego amatora ahera finale yanje ijoro iraho natangaye navuga ibintu nivyo ego casaga muri bamwe babiri bari bandi inyuma umwe yangiye imbere nyumva inyuma yanje hari yarinde uwo muntu yaguciye ko ku munsi wa nyuma wa finale ni Miss Audrey okay wisanga inyuma hasigaye umwe ni ukuvuga kabuze gato kuba nyuma mujanye n'amatora ngorana aho icyizere cyari kigihari ntimwibaza ko bashobora kuraba iya by'amajwi kugira ngo umuntu abe mu Miss oya cyari kigihari kubera abantu baravuye yuko iziga rezo sociaux batora ko Miss Populaire bazikuramo Miss Populaire cizere navuga ati cizere kiracahari kumbe mwari muzi amakritere amaresultat ibiki bizovamo oya basi bivanye n'andi n'izindi election Miss ziba yego umva amakuru turayamenya babonye uri wabaye populaire cyane hava Miss Populaire Mwa murinjiye muri finale. Aha ndacapambana ntari bi naho nkurikirwa n'uwanyuma. Yego. Kati reka mbandanye. Tabandanye. Resista mwarayibonye. Kuza muri sale. Ku bantu bari bahari. Bavuga ko bon natwe twarabibona. Wishurana ubwoba. Ariko uri fiere yawe. Mugaba akabona ko ubwo bakakurimwo ujugumira. Hama baranagira n'igihe biheze barabashira imbere barahamagara abakobwa bane baza gutoramo Miss Kayanza. Ahageze baratora Miss Populaire, baratora deuxième dauphine, hasigara wewe n'umu premier dauphine. Baca bahamagara uwundi mukobwa. Ati ni premier dauphine. Urayibegwa ko wabaye Miss Kayanza? Hasigaye wewe nyene. Abandi bose bate ntibari bwamye ko batewe Miss Kayanza. Uturatangara ati ubanza kwanza uritekereza nyene ngira barazi ko baza ko hapa bahamagara undi Miss Kayanza. Bavuze ati Miss Kayanza ni Sandra uturatangara urarira. Wereka ndabwiye ngene byagenda. Jewe navyumvise nabi. Cyane nabivuze nabi. Oya ntiyabivuze nabi. Munyuma yarasuye mukura video narumvise ko arije navyumvise nabi. Yego. Je numvise urya Nina ngo ni wari Miss. Tiyakira nyene navuga ati ntari be nahandi ntaco bitwaye.
hamanda wari wamaze kwimvira ko havuba nka premier dauphine cyangwa deuxième dauphine wewe bamaze kumuhamagara wamaze kwiyumvisha ko utari miss nibyo wibaza navuga umva nyene dusigaye turi babiri havamwo miss na premier dauphine navuga ati nije ntaco premier dauphine ntaribi nahandi ntaribi naco bitwaye hama ndamugwa munda ndavuga mukuye mu nduti ko nawe nivyo yumvise yumvise ko ari miss kuko na public deja yumvise ko ari nina ariwe miss ni kuvugwa yivuze rero yivuze nabi ntiyabivuze nabi ahubwo bavyumvise nabi batangiye guhamagara icegera ca miss abantu bacumva kumenga niwe bagize bahamagaye nka miss nawe nivyo wari uzi yego nawe nivyo yarazi na public nivyo yarizi ko wewe sinzi sinovuga ko wewe basi nawe yamaze kugishira yari yamufanye rero bamaze kumva ko ariwe miss umva nyene baca bararyoherwa mu nyuma rero baraza ndamugwa mu nda ati felicitation mwana nego hama baje kunyambika jewe hama bacapa ngo yango suyo ngo ngambika nguriya jewe ngwengo na miss oya toya ati jewe ngwengo na miss ne uratangaye basi nyene natinya ko banyambika nkavuga ati ni banyambika bagaca basanga banyambitse ari chaseba ubanza uranka tuyazi surprise ya 2024 urayiri numva marira yakorotse nyene nawe ucu byumva ga surprise nkako umwaka utanguranye na surprise urumva ko ari ibintu bya no miliyoni nyene ku mufuko umwaka none tutagasu ubu miliyoni niwo turiko turinjoye Eban miss burayegukanye projet yavuga ngo projet yanje yavuga yari mu Gifaransa zero plastique les humains ni zero plastique donc titre ni kuvuga ushatse kuvuga ko kirundi no vuga kujya musanze Gifaransa n'ururimi rw'Abafaransa mugabo tuko tubwira abarundi benshi bafite telefone mugabo badafise ubwo batazi ikifaransa ko igifaransa bashanga ni kimi kinagoye abashaka kumva igiswahili cyangwa ikindi kintu mugabo tubahe mu kirundi muri resume zero plastique no kuvuga content nko mu mirongo nk'ibiri summary ishaka kuvuga basi nashatse kugwanya ama plastique kuyagwanya naho sikundi nashatse kuyagwanya kuyegeranya kubera ama plastique twese turabizi ko ari byinshi yonona kuri environnement ku buzima bw'ibiterwa ibinyabuzima byose en general urumva nivyo hari nashatse kugwanya nashatse kuyegeranya hama kubera akoreshwa rimwe menshi muri yakoreshwa rimwe navuga ati reka basi turondere ikindi kintu twoyakuramo coco chamaho canke gishobora kumara igihe kirekire kuvuga tubikoresha ikindi plastique tutoye ibi baba bakoresheje hama tubitransforma mu kindi kintu none uteganya iki riracari banga oya nta banga nyene nari vuze haje imbere bigenze neza ndashobora kugira umva umugambi wanje ndashobora kushira mu ngiro ndose ubufasha ko ntabyo no kwifasha ndi umwe ko biragoye ntaco wagize icyumviro iki ni igikuru no kugira ide burya uko biri kose abafise imigambi n'amafise amafaranga babara abantu bagenda babangabanganya twumvizera ko byoshoboka natuvyize hama uburabaye misi umunyono urawutahanye bukeye mu kibano rero tugaruke aho hantu mu kibano bavyakiriye gute twamvise ibintu by'ibihuha bavuga ko boba barasanze ufise indamenga boba hari ibindi bintu nyene bitagenze neza mu nyuma byavuye ayo makuru basira gushikiriye byashikiriye ni interview nagiranye na Roy TV nibaje kuyiraba jewe nishe kuvyo bambajije ariko kugira kwari gushaka yironkera ama views ntavyo nzi harimo ibiki bituma ko titre yuko yarambaje ku kintu kijaye na organisation ya Miss ama condition arimo ndamubwira ati ko Miss atamukunzagira Miss ya periode y'umwaka wiwe wose ntashobora kuteguramo mariage cyangwa kuja ku mugabo yego n'ikintu cyo gutwara inda kame mu rucu byumva nyene iricitegerezo cy'abandi utwaye inda ni ngorane usebye yego urumva rero aca
basi byo bari byavuye ni bisanzwe rero sinzi ko hari ubutumwa butanga kuri ico kubera ko abantu benshi bazi ko nenga bagutoye bagasanga urafise ayo makuru yarasirikiye cyane. Oya ntandafise vraiment nukuri ntandafise oya yishakiye ama views nibavyumve yishakiye ama views kuko naramwandikiye mu nyuma ndamubwira ati ibintu wakoze si byiza hama arambwira ati ntari bireka mpindure aca arahindura titre yarahinduye ariko urabona ko media ari kindi kintu ukoze ikosa ritonya riragenda amakuru ntiyongera kugaruka ngorane nyene hama rero mu kibano babyakiriye gute abantu babyakiriye gute niki cyahindutse kuri Sandra kugira ubu cyahindutse nuko bwa mbere nashaka kujya mu isoko atangorane andavye n'abandi bambura nk'ibisanzwe muga ubu aho nciye hose ngo Miss bari induru ikindi naco mara nukuri kiramba baza vraiment ngo Miss ngo bakambara ndiko digira n'amaguru ngo Miss ngo yagira n'amaguru nukuri nta modoka bampaye kigira n'amaboko nta modoka bampaye vraiment fikijanye na projet yawe abantu bona bavyakira gute mu abagukikije ni ibintu bakira ni ibintu bari biyumvira canke ni ubona ari ikintu caje bushasha muri societe mu kibano bayakiriye neza kubera mu Kayanza tugerageje kuraba iyo projet nta muntu ari bwayikoreko kandi yarikenewe ko ama plastique cyambere nayivuze kandi aranone ari gisagara rero nk'igisagara ca Kayanza ko kiriko kiratera imbere ama izine menshi ama industry navuze ati kubera iki tutogisukura hama yene umugambi wanje ndawiyumvira uko no muri ryahangiro ryo kugira tukingira ibidukikije hama umufuko wose ngo uronke amafaranga umunwa wose uronke icurya rero niyo mpamvu nashiye mvuga ati ama plastique tuzokwegeranya tuzoce turabico tuyahingura muhugire babajene turonka akazi kugira tubashe kwibeshaho haracari mu ntango nibaza ko iyi nindwi ya mbere uri Miss Kayanza kubgawe ubona ibizokugora ari biki bon iyo umaze kumenya ahari obstacle uzitegura kare ugerageje kuraba projet yawe ukabona buryo uzoshira mu ngiro ibyo kenerwa cyane nibiki bizokora nibiki byo ubona ufise hafi nibiki projet iragoye cyane vraiment iragoye isaba imitahe myinshi kuko nk'ubu tugira ibibakwe bigakunda urumva bisaba ibintu by'amamashini kugire ayo ma plastique aronka kungena hingurwa mu bindi bikansaba ama promo kugira ibikorwa byacu bigere kure ora mu Kayanza naho ibinyamakuru ni ngorane nta binyamakuru byinshi bihari rero urumva izo ni ntambamye mbona ko nzogera ndahura nazo mugabo ko ndakivuze kare urumva ndashobora kugirirwa ubuntu gasanga kirakemutse ego akanyarigabo mfise nguvu numva nokoresha ubu mu gihe bikiri hasi no kwitiza ugwaruka mu kugira twegeranye ama plastique kugira babone ko igikorwa kiriko kiratangura kumbere nabo bashaka kumfasha bazoboneraho hari nishaka gutanguza ugwaruka bamfashe kugira cyambere dusukure ya ntara yacu hama nitwabona ko intara yacu isa neza mu nyuma nitwabona ko ibintu biriko biragera neza tuzokwiga ko bikurikira aha turi kuri Kimamara TV tubabwira ko tubandanya tuduza impano zo gwaruka kandi twegere umva ni naryo hangiro hanini twihaye uko murabyumva rero ubu ni Miss Kayanza umwige amaserukira abandi bakobwa bose mu Kayanza mwamwumva yuko hari byinshi aba yabateguriye kandi biba bisaba ko mumuba hagufi kugeza ubu nimba byinshi byari bikenewe twabiciye ko mugabo hari akajambo ubona wewe woshikiriza bariko baradukurikirana yaba abaturongoye yaba abo tugendana gwaruka yaba abanyamitahe yaba umwese mu ruhara rwiwe nikibona hari kandi kantu ubona woshikiriza tuna mashikiriza nico no basaba kunshigikira nkuko mwanyitoreye mukanyizera
nimushigikire kugira ibikorwa bije imbere murakoze. Mbega ko higanwa rya Miss Kayanza tugaruke gatonya ryabaye kuva mu ntago gushika mu mpera, hari ibyo wakunze, hari ibyo wagaye, hari utwubona bokosora kubera ko je ndakunda commentaire cyane cyane cyo surinye commentaire negative. Ndakunda ko ikintu nakoze kibamwe commentaire negative mwe abantu mwenda nababwire umunsi ubonye ndiko ndakora ikiganiro ukabona ikintu ntakoze neza ukahora ntaje ikintu uzomfashije bijya bintu byawe bikoze neza felicitation navyo ndabikeneye mugabo kandi tujya tundi tuntu ho tutunenge nitwo nkenera cyane benshi badukoresha nko gushaka gufobya umuntu mugabo kandi nizo nguvu kumbure harakubona bokosora harakubona bokongerako bivanye n'imyedogo barumvise canke n'ivyo utakunze sinzi ko nk'umukobwa ahagarariye abandi bavugire. Oya imidogo yoyo ntiyobura ko abantu bose ntabona ibintu kimwe gusa ico no basaba kuko urya munsi haraheze ngira nk'igice c'umunsi Miss Kayanza batarashirako ifoto canke ukungene evenement yagenze rero nk'abantu mutegura ibirori canke ama event ni kujya mwatanguye mubitegura abari kumuza murabihereza mwerekana resultat zavuye mu cyo gikorwa kandi mubyishimiye nico no basaba. Kumbure hari ikintu kitabyoheye uri kuraca ku ruhande oya baca bavyumva bivuga yuko batana gupostinze abantu benshi batagupostinze bibaza ko byavuye kuki sinzi ico byavuye ko gusa ariko rero warabibonye bavuga kugira n'ubunya kuri page canke ku mboga z'abategura atazina ryawe ririko nabibonye niyo mpamvu ndiko ndabasaba ati ikintu mwagitanguye izo nguvu nyene mwagitanguranye abaze mugerezanya. Nkaba nagire ndangize nshimira abantoye cyane abambaye hafi abanteye intege ndetse n'abanciye intege Imana ibahezagire mwarakoze cyane mbamaye gukomera nyene cyane cyane abanciye intege kuko ajya niho ubona nyene ko umenya uwuriwe. Nkaba nshimira kandi abo tugiye gukorana nongera ndabasaba ko mwonyumva igihe nabituye. Ndashimira kandi ikimamara TV cyo camfashije kugana n'isaha Imana ibahezagire. Bakunzi bagenzi mwari muri ko muradukurikirana, this was Miss Sandra Niyuhire. Miss Sandra Niyuhire turi kumwe uno munsi kandi tukiri kumwe kubera ko twa murabize ko twamana umwete wo gukorana n'abanyemano n'abafise talent. Umuntu wese afise ibyo akora abona biriko bishobora kumuteza imbere cyangwa bishobora guteza imbere abandi, ni inyungu z'u Burundi, ni inyungu z'igihugu cacu, ni inyungu z'intara, ni inyungu za twese muri rusangi. Rero twebwe tuba tuhari ku bwanyu niko duhamagara abafise ibyo bashaka kumenyekanisha yuko tuba turi ku kivi kandi dukora ibintu byinshi bisa nibi. Tuba twifuza yuko mutera imbere tugatera imbere twese tukagina tujanye umufuko wacu ukaronka amafaranga, umuntu wacu ukaronka ico ufungura. Vision ni 2040 ibisigaye tora link uhereze mugenzi wawe ugire partage, hama ico mutakunze gira commentaire nimba nico mwashimye tugire felicitation, byose twe biradufasha bitutuma haraho dushobora kugera kubera ko icyumviro cyanyu giyo gisohotse nabwo tugifisha ubusa. Ciao, murakoze mugire umunsi mwiza, weekend nziza kuri mwese aho muherereye. Merci.